tukibandanya n'ivyo nyene uwo Augustin Nshimiyimana yashikirije yavuze kandi ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ko gikorana n'uwo muhari wa FDLR, akagiriza kandi leta y'u Burundi ko iri mu batanga imfashanyo bakomeye mu muhari wa FDLR. Ngira bisigura ko uwo gwanya FDLR yacagwanya n'abayifasha harimo na leta y'u Burundi. Erega ntuze yagize padiri u Rwanda ruko ravuga interahamwe abakeba babo nibo padiri yavuze nabo nyine rega babora bariko barakorana n'u Rwanda none bariko bakorana n'u Burundi. U Rwanda niko rwonyene ruvuga yuko rukorana na FDLR, niko haje habuze bora haci havuga n'uwundi umufisi avuga ko ubu bari kumwe ubumwe bw'abanyarwanda FDLR n'u Rwanda nkuko bavuga ko biriko biraza bari kumwe. None twebwe inyungu dufise Burundi bufise Burundi nta nyungu imwe bufise yo gukorana n'interahamwe. Igisoda dufise ni igisoda murazi ko caje cigenga discipline gitumwa ko hose. None twebwe urigere ubona abasoda bo ngaha bagiye muri Somali bahitana ba FDLR ngo dufasha ico tubuze mbe bubafashike? Nivyanye nakubwira vya babita gute ubwoba ga phobie. La phobie nimba u Rwanda rufise phobie y'interahamwe nimba bafise phobie mugani ntibavuge yuko je simona aho bihuriye vraiment n'ibintu by'abarundi. Abarundi basingorane zabo mugabo ivyo uko bavuga interahamwe ko ziri kumwe ngo abarundi no bita muri psychology. U Rwanda rwarahungabanye rose ibibazo uba makungu urabona je namye mbwira umunyarwanda twigeze guhura ntiyasha indizi wayirayeko burya twaramaze imyaka twitaba muri Geneve atakindi gihugu bavuga atari Burundi. namwe mwari bavuga ngo ubu Burundi ngo twihoreye mugabo tuvuga Burundi muri asozi ordre du jour kwamara Burundi ubu n'u Rwanda Burundi kuri muri nasozi u Rwanda. Iyo rero bumvise bariko bara izo ngorane twaciyemwo zo guhamagarwa abanyamerika bagera bafatira ibihano ntuze ibihano twe twaraciye bavuga ko bafata ibihano mugabo bo umenga bafite ubwoba kandi bisanzwe. Ico ntemera gufata ubuntu bakabwira boke misere. Ikindi ntemera ni gufata ibibazo vyabo bitaheze bakabishira mu Burundi. Je ndabikubwiye nk'umuntu ari ngaho mu Burundi no kwishira mu ncabwenge canke ufise experience ikwiye. Je mfise abana ngaha mfise imiryango ngaha mbewe ko wumva yabanzi ko ari ingorane yabandi bazi ko ari ingorane bayahagaya yivuze. Erega ibibazo umuntu yobishikiriza mbwa ntibashikiriza ikindi gihugu. Je nasubiyemwo nti hamwe abanyarwanda bo kwikubo leta ibi bintu byo gukinisha ibintu ng'abatutsi mbere ko banka kuvuga abatutsi mu Rwanda n'abahutu mugabo akemera kuvuga abatutsi bagowe mu Burundi kubera intwaro. Je nkavuga nti binakenewe no kuvuga yuko abahutu n'abatutsi bari mu nzego canke ibiki turabarundi tukuru nabo n'abanyarwanda tukuru muga gusukiranya le peuple ni kuri usanga uri mu crime d'agression usanga uri muri padiri yavuze ingerence usanga uri muri nivyo bituma ubona ingorane zidahira. Tukama muri izi ngorane n'u Rwanda n'u Burundi ugaca usanga
bashaka ntihazobura n'abasi bakamisha ivyo bintu b'abandi b'abanyamahanga bati bateranye bizoshika nico gituma jewe mpanuye ubutegetsi bw'u Rwanda ururimi Uburundi buruheba ko sibo babateye ingorane zirahandi kandi barazibona kandi bazige hanyuma mpanura nimba Burundi tubateye ingorane jewe bozishikiriza muga niboca bavyita gweta pati ibi vya bola ibi vya manipulation ibi vyo mu kinywabi ibi wivugana diplomatiquement terre à terre uramaze kumva Ufaransa buri ko baravuga Etats-Unis ntibakundana cane bavugana terre à terre Ufaransa ntibushobora gufata ngo buzane ngo umunyamerika yanka Amerika bamukomera amashi ngo nyakubahwa urakoze no abazungu barafise comportement yabo terre à terre muganga turacafise bimwe vy'ikintu cyo guca mu minwa bugatyoza uwundi ugakira ingorane jewe navuga nti aho ngeza nashavuye nukuri nashavuye narashavuye kuko le comportement y'ibihugu ntiyoshikaho c'est trop bas gutuma umuntu gutuka igihugu voisin mbe urazi umuntu ukubwira hajya iwawe akaza agafata abana gusa nk'abana ndo cyangwa batanu akababwira ati mwebwe so ntabakunda mugaje ndabakunda nivyo nye je sincèrement sinumva iyo autopsie bagize yuko ngo abatutsi bo mu Burundi ngo tuba abantu iyo autopsie je ntayo mbona nico twanavuze nti muraronderera cane muri burya n'umuntu yafise ingorane ubanza kuranga ingorane afise barafise ingorane yo mu mutwe transposition kandi kubera ivyabashikiye jewe ngezija ndabatahuye nsa n'ubutahura